Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Marie-Ange Irakoze. Sangwe ikaze mwebwe mwese mwahisemo gukurikira amakuru mushikirizwa ni radio RPA ijwi ry'abanyagihugu, makuru yo kuri uyu wa kane igenekerezo rya 16 ruhuhuma umwaka wa 2023 yubakiye ku ngingo nkuru nkuru zikurikira. Ubukene bw'igitoro n'ubu buracari akayobera abahinga mu Burundi. Uyu munsi turabashikana mu ntara ya Bubanza aho ibikorwa byose bisa n'ibyahagaze kubera ico kibazo. Umuhari w'MAP Burundi buhire uriyamiriza amajambo hashikirizwa na bamwe mu bategetsi b'igihugu asuzugura akongera agaca intege abanyeshuri bari bafise umugambi wo kwiga bagacika kure. Foste Ndikumana nawe akavuga ko ubushomeri buri mu bituma igihugu kitogorora ngo gitere imbere. Uwo arongoye Parsem yongera ko kudaha ibikwiye igisata cy'inyigisho biri mu bituma ataha Burundi buzokwigeza. Aha atunga agatoki igisata c'indero kititaweho nkuko bisanzwe ku misi yose ya kane gice ca kabiri c'amakuru kigizwe n'ikiganiro ako hambere. Uyu munsi tukaza kugaruka ku mbyino zakoreshwa mu rubanza rwo gutwikurura aho hambere hahise. Saya gusa hari n'ayandi twabateguriye mu kanya idoni. Ndasubiye kubaramutsa mu nkundire duhereye amakuru mu gisata c'agateka ka zina muntu. Indwi igirirangira abanyororo bo mwibohero rikuru rya Mpimba bagabanirijwe ibifungurwa baronka kubera ubukene bwavyo. Ubuyobozi bw'iryo bohero bwafashe ingingo yo gucamwo kubiri ibifungurwa umunyororo umwe yari yandikiwe. Iyi nkuru tuyishikirizwa na Ines Gakiza. Kuva ku munsi wa gatanu w'indwi heze niho abanyororo bo mwibohero rikuru rya Mpimba batangura guhabwa igice c'ibifungurwa bari bandikiwe. Igikombe bapima kw'ibiharage n'ifu baha buri munyororo kuva uwo munsi kigezwa hagati. Iyo ngingo kubw'isoko ryacu muri iryo bohero yafashwe bari bamaze iminsi 4 batarose na kimwe bashira ku munwa. Umuyobozi w'iryo bohero yayifashe kugira basabikanye duke basigaye baronka. Kubgayo makuru nyene uwo mutegetsi yamenyesheje abanyororo ko bazosubira kuronswa ivyo bari bandikiwe ikibazo c'ubukene bw'ibifungurwa mu mabohero gikemutse. Abanyororo barageramiwe na kigoyi. Amasoko yacu mu bafungwa baho mu ibohero rikuru rya Mpimba avuga ko abitwa ko bikigendeka ari abafise ababo bashobora kubagemurira. Abandi baja gusegereza kubaba baje kuraba babo canke bakaja kurondera mu mayarara ko hari ico botora ngo baje. Ibohero rikuru rya Mpimba ririmwo abafungwa barenga 4,300. Umunyororo umwe akaba yari yandikiwe amagarama 350 y'ibiharage n'amagarama 350 nyene y'ifu ku munsi. Akaba ari ivyo byagabuwemo kubiri. Ines Gakiza urakenuye. Mu gisata c'ubutungane naho ngo igandagurwa rya Ferdinand Nyandwi umunyagihugu wo mu ntara ya Kirundo yagandaguwe mu mpera z'uyu mwaka uheze 2022 ngo rikwiye kubazwa abarongoye inzego z'umutekano mu ntara ya Kirundo hamwe n'abarongoye umugambwe CNDD-FDD aho nyene mu Kirundo kuko aribo bamukubaguye gushika aho yitaba Imana. Ivyo biri mu cegeranyo cashikirijwe n'ishirahamwe Fokode. Pacifique Nininahazwe arirongoye akaba yanaboneyeho akaryo ko kumenyesha ko iryo gandagurwa ryari ryateguwe kandi ko riri mu rundi rukurikirane rw'ubundi bubisha bwakorewe abakorana na Ferdinand Nyandwi. Uwo mugambi ukaba wateguwe n'umugambwe uri ku butegetsi hamwe n'urwego rw'iperereza rya gisirikare. Pacifique Nininahazwe akaba yamenyesheje ko biteye isoni kubona aho gushengezwa kandi ivyagiriji bihari abo babisha baciye ahubwo bashimirwa. Kurikira Pacifique Nininahazwe arongoye ishirahamwe Fokode. Kuri imbonera kure mu ntara ya Kirundo Abera hishakiye umukuru w'umugambwe muri yo ntara be n'umukuru w'igipolisi mu ntara ya Kirundo. Abo rero bamufashe bamutwara hirya gato barahondagura gushika
Ferdinand Nyandwi arahasiga ubuzima. Mu nyuma baza kwadukana yandi makuru avuga ngo bari bamusanganye inkoho ngo anyegeje mu makara. Ico abarundi batamenye muri ibi bintu nuko iyitwa rya Ferdinand Kambayingwe riri mu murongo muremure w'abandi bantu benshi bakorana nawe nabo bari basangiye ivyumviro, bari bamaze igihe baza baranyuruzwa bakabugwa irengero ryabo. Akarero kabo bantu twatanze muri raporo twasohoye uno munsi ni nk'inyuruzwa rya Pasitori Dominico Nduwimana yafatiwe ku mugwa mukuru w'intara ya Karusi afatwa n'iperereza muri Nyakanga 2021. Inyuma yiwe haciye hafatwa uwundi mugenzi wiwe bakorana nawe afatirwa ku mugwa mukuru w'intara ya Kayanza, akaba ari uwitwa Eric Ntunzwenimana, yari umukuru w'urwaruka rw'umugambwe CNL muri komine Gatara. Haciye ukwezi kumwe nukuva mu kwezi kw'icumi muri 2021 haciye hafatwa abandi bagabo bane bari basanzwe bakorana na Bakambayingwe. Abo nabo ni uwitwa Gaspari Havyarimana yafatiwe hafi ya Kopeke ya Kayanza, n'abandi bagabo batatu bari baherutse gusohoka amabohero atandukanye. Abo nabo barimwo Revis Ndayisaba ava muri komine Gishubi mu ntara ya Gitega, harimwo Thierry Ndiho kubwayo ava muri komine Musongati mu ntara ya Rutana, be na Desire Maniragaba ava muri komine Busiga mu ntara ya Ngozi. Muti none bano bantu bose bari bahuriye kuki? Mu matohoza twakoze twasanze bose ari abanywanyi b'umugambwe CNL. Raporo twasohoye uno munsi irerekana ingene amabi menshi muri aya tuvuze yakozwe n'iperereza ry'igisirikare rifatanije n'umugambwe CNDD-FDD kuva aho Reverien Ndikuriyo atanguriye kurongora uwo mugambwe. Nk'akarero kerekana uko gufatana kw'iperereza n'umugambwe ni ingene nk'ifatwa rya Eric Ntunzwenimana mu Kayanza yahagaritswe n'abapolisi bacungera ikimodoka cyo kuzimya umuriro kijya bita kizimyamwoto, bakacamuhereza umukuru w'umugambwe CNDD-FDD muri iyo ntara Ferdinand Habimana. Uyu nawe amucisha ku ngoro y'umugambwe, abona kumanukana i Bujumbura, aho amatohoza yacu yerekana ko yaciye amushyira iperereza ry'igisirikare. Raporo twasohoye kandi yashimitse kwerekana ingene kuva Perezida Ndayishimiye yafashe ubutegetsi habandanya ibi bintu bikomeye byo kunyuruza abantu bakabugwa irengero n'ibi byo kubagandagura, kandi ababikora ntibigere bahanwa. Uko kudahana twagushimitse ko aha tukerekana nk'akarorero k'ibyabaye kuri Ferdinand Nyandwi batagira Kambayingwe, aho umukenyezi wiwe yabishikirije umushikiranganje wa mbere Gervase Nderakobuca abivuga icese abantu bose bumva, ariko Nderakobuca mu kumwishura ntiyigera acishamwe ikintu cy'amatohoza canke ibijanye n'ubutungane. Nyabona mubwira ko ari kuja kwabura amatari akaba ari wamusigurira ivyabaye, kandi kuva ico gihe gushika ubu abishe Kambayingwe ntibarahanwa. Akandi karorero ka nyuma twatanze ni ingene nk'abo bakozi bo mu iperereza ry'igisirikare bagiye banyuruza abantu muri 2021, bose baciye bahabwa amabanga ahambaye, abandi nabo barungikwa muri Somalia mu bikorwa byo kugarukana amahoro, ibiboneka nko kubashimira ku mabi bari bakoze muri 2021. Nkuko nari mpejeje kubabwira mu ntango zano makuru, ibikorwa bimwe bimwe biracumbagira mu ntara ya Bubanza kubera ubukene bw'igitoro bumaze hafi indwi yose bubahanze. Uretse ibiciro byo kwiyunguruza byagwijwe na kabiri no kuronka uburyo bwo kwiyunguruza muri iyo ntara sicoroshe. Bamwe mu banyagihugu mbere bakaba bavuga ko baceregwa canke bagasiba akazi. Elvis niyo mwungere. Mu ntara ya Bubanza cyane ku mugwa mukuru igitoro cyatangukiye na haraheze indwi. Sitasiyo zibiri ziri mu gisagara ca Bubanza n'izindi zibiri ziri mu Zinda hamwe n'Umusenyi mu ntara ya Bubanza nta nimwe ifise igitoro. Imodoka zunguruza abantu n'ibintu zitonze umurongo ku bituro bitanga igitoro batazi ko hari ico bahanoba. Bamwe mu bagendesha izo modoka bavuga ko babaye barahagarika akazi kuko batokwemera gukora bahomba. Ingaruka zimaze no kwibonekeza ku bakozi babwirizwa kuja ku buzi babanje kwiyunguruza nk'abigisha, biragoye ko bashika ku kazi, abadatonze bacerewe barasiba. Abigisha ntabwo borohewe kuko abakora bafata urugendo udasibye aracererwa kubera izo mvo zo kubura imodoka. Uramutse ugenda naho ugenda wacerewe urumva ko nayo masaha wari kwigisha siyo wigisha, urumva yo ingorane kwese. Imodoka zose ziraparitse ku masitasiyo ngo zirabinduriye mugabo nta nkuru y'imvaho bavuga ngo kirata kandi n'ikiza. Uyu munsi muri iyo ntara biragoye kuronka uburyo bwo kwiyunguruza, eka kuzibonetse ibiciro vyagwije na kabiri.
abagendesha imodoka zunguruza abantu basigura ko igitoro bakironka mu kuri magendo ku giciro kiri hejuru. Ndagwaye nk'akarorero kuva ku Muzinda gushika Ibubanza hasi ni 2005 ariko ubu udafise ibihumbi bitandatu ushobora kugenda aho hantu naho nyine bitandatu urisa kwibura kandi uyafite ibihumbi bitandatu. Ibiciro byo kwiyunguruza byaduze 100% je niko novuga ubu kuva Bubanza Bujumbura utafise ibihumbi 200 ntujayo kandi byahora ari ibihumbi 10 wagenda Bujumbura ukagaruka. Umutoni ngorane cyane umuntu yagira ibihumbi 2 udafite bitandatu niba gutwara cyangwa bitanu. Abanyagihugu bo mu ntara ya Bubanza basaba leta gutorera inyishu mu maguru masha ikibazo c'ikena ry'igitoro imbere yuko ibintu biyangara mu bice byose by'ubuzima bw'igihugu. Elvis niyo mwungere mu gihe rero abarundi bamazindwi irenga basubiye mu ngorane zinyuranye zitewe n'ubukene bw'igitoro mwishira hamwe Regideso ryahawe urudandazwa rw'igitoro bavuga ko ikena ry'igitoro ryatewe n'akagorane gato. Mu kiganiro Albert Manigomba umuyobozi mukuru wa Regideso yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa kabiri yararemesheje abanyagihugu. Albert Manigomba abemerera ko mu minsi mike ingorane zizoba zavuye mu nzira. Twari Dar es Salaam turafise ibitoro atari bike cyane byinshi bwakwera muzi kugira bishike ino biza n'ibya imodoka. Rero itariki 8 kuduga harabaye probleme yi Dar es Salaam amagipesa ari ku makamyo ntiyakora. Baracafata ingingo yuko babanza kubihagarika byose. Niyo ngorane yabaye rero ntango kuba ko ari izibitoro zihari naho gakone kawe gatonya tekinike. Twavuganye n'aba Dar es Salaam bavuze yuko ikibazo bagitoreye inyishu ko ikamiza cyo gufata urugendo irabe ibihugu borema nta kibazo cy'igitoro kihari. Tuributsa ariko ko butabaye ubwa mbere abanyagihugu bemererwa ko atangorane z'igitoro zizosubira kuvugwa mu Burundi. Kwigenekerezo rya 28 Kigarama umwaka uheze ribicishije ku rubuga rwago ngurukana bumenyi ishira hamwe Regideso niko yari yavyemereye abanyagihugu. Eka n'imbere yaho umukuru w'igihugu ubwiwe yari yavyemereye abanyagihugu ko ikibazo c'igitoro kitazosubira kuvugwa mu Burundi kuko yacifatiye mu minwe. Mu gisata c'indero naho umuhari w'ibikorwa nkunda gihugu MAP Burundi buhire uranegura amajambo ashikirizwa na bamwe mu bategetsi b'igihugu asuzugura akongera agaca intege ugwaruka rwari rufise inyota yo kwiga rugashika kure. Umwigisha muri za kaminuza Liberane bashira kandi akaba n'umuvugizi wa MAP Burundi buhire avuga ko abantu batari bakwiye guha agaciro amajambo mwe nayo kubera ko ishure ari ryo kandi rizokwama ari umushinge w'iterambere. Dukurikire umwigisha Libera ntibashira kandi. MAP Burundi buhire n'umuhari w'ibikorwa nkunda gihugu. Ivyo dukora vyose, ivyo twandika vyose rushira imbere ineza y'abarundi bose, abahutu, abatutsi, abatwa, abaganwa, ugwaruka, abato n'abakuru, abize n'abatize. Umuhari w'ibikorwa nkunda gihugu tusiba guhanura abategetsi barongoye Burundi wishimikije imigambi n'imigabo ya MAP Burundi buhire ashize habona. Nagira nemangi cese kumuhari w'ibikorwa nkunda gihugu MAP Burundi buhire urimwo incabwenge bize bakaminuza bari mu gihugu hagati hirya no hino mu bihugu bitandukanye mu mpunzi z'abarundi ziri mu bihugu bibanyi vy'u Burundi. Turazi neza kwiga ico bimaze mu buzima bw'igihugu no mu buzima bw'umuntu wese. Turazi neza ico amashure amaze. Arico gituma umuhari w'ibikorwa nkunda gihugu wavuye mu gacerere ugatera kamo abarundi bose ko batokumviriza na gatoyi ibivugwa n'indongozi z'u Burundi mu kunegura abiza amashuri menshi no kunegura akamaro k'amashuri. Iyo mvugo siyo na gatoyi kandi iragayitse cyane. Igitangaje nuko itariki 18 na 19 Munyonyo mu 2021 mu ngoro y'abashinga amateka mu Kigobe hatunganijwe ikiganiro kw'iterambere. Hari hatumiwe incabwenge ziri mu mahanga zirashikiriza ingendo Burundi kova mu bukene. Ivyiyumviro vyiza kandi vyinshi wari umusaruro baterereye indongozi z'u Burundi. Nonaho ntibafashije umukuru w'igihugu mu kumuha ivyumviro birashe. MAP Burundi buhire iremeza neza ko kwigisha ugwaruka rukiyongeza rukaminuza niyo nkingi
y'iterambere abarundi bose ivyo babimenye vyamye uko bizoguma uko mu bihugu vyose vyo kw'isi. Umwigisha muri za kaminuza liberani bashira kandi hamagarira nyabuna abategetsi b'u Burundi kunagura igisata c'indero hisunzwe ivyasabwe mu nama rukokoma kubijanye n'indero yakoranye mu mwaka uheze w'ibihumbi 2022. Dusubire twumvirize umuvugizi w'umuhari MAP Burundi buhire umwigisha Libera nibashira kandi. Nk'uko vyayazwe mu nama rukokoma yabaye mu mwaka uheze mu gisata c'indero hatanzwe ivyumviro vyinshi, ariko uno munsi ico no kwita projet de l'école canke vision yo muri système éducatif burundais ndayo tubona. Nico gituma rero umuhari MAP Burundi buhire wanditse uhanura gutera akamo indongozi z'igihugu n'indongozi z'ubushikiranganje bw'indero kugira bikwita gashi bahindure imvugo, bongere bashira imbere ineza y'ugwaruka, ineza yabigisha, ineza yizo ncabwenge zose uno munsi bivugwa ko atacu bamariye igihugu, gukengera izo ncabwenge no kunigura akamaro k'amashure n'ibintu bibabaje cane, ari navyo vyatumye MAP Burundi buhire itera kamo ikebura indongozi ati nyabona ivyo bintu bihagarikwe, bahe ikibanza kirashe incabwenge kugira buba ku Burundi butera imbere nk'uko ibindi bihugu biko biratera imbere. Norangiza kwiza ry'umuhari MAP Burundi buhire ntera kamo ugwaruka bige bashikane kure, nivyo bizofasha umuryango, nivyo bizofasha igihugu kugira imyaka iri imbere Uburundi buronke incabwenge zitotorera inyishu ibibazo bizoba bihanze Uburundi. Umukuru w'igihugu niwe ategerezwa kuba urumuri mu mvugo no mu ngiro, niwe ategerezwa gushira mu ngiro imigambi n'imigabo ishikirijwe n'izo ncabwenge. Shira imbere igisata c'indero kugira abarimu aronka uburyo bukwiye batuma bitaho neza ibikorwa bashinzwe vyo kwigisha no kumenyesha ugwaruka. Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe Parseme nawe yemeza ko ubushomeri ari kimwe mu biza bitatu bikomeye bibangamira ubutunzi bw'igihugu ico ari cyo cose, kandi bituma ubutunzi bw'u Burundi bugeze mu yabira. Mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa gatatu, Faustin Ndikumana yasiguye ko inyuma y'ivyigwa vyakozwe basanze ikibazo c'ubushomeri kiva ahanini ku bumenyi buke butangwa ku banyeshure hamwe nuko leta idashoboye gutuma akazi kaboneka. Umviriza Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe Parseme. Bwa mbere ho Uburundi turi mu bigoye ico twokwita ibiza bitatu mu by'ubutunzi ibera rimwe n'iduga ry'ibiciro ku rugero rudasanzwe. Ikindi kintu cya kabiri mu by'ubutunzi ni ubushomeri bwimonogoje mu gihugu. Ubugira gatatu ni umwimbu utari kuriyongera. Ni ibintu rero mu gifaransa babyita stagflation. Mu bisanzwe ntibiba kenshi ahari. Igihugu kimaze kugira situation de stagflation ziba n'ingorane cyane. None impamvu cyane cyane turavye ibyo by'ubushomeri cyane cyane ku bushomeri, bwa mbere turavye nko mu gisagara, ikintu ca mbere twabonye ni ibintu bijanye na niveau de formation, ubumenyi buhinga abana baheje amashuri rwaba. Ivy'indero byarasubiye inyuma hasi cyane ku buryo leta ibana ivyo vyeregagiza igihugu c'u Burundi indero kizoje. Ugasanga umwana yumvira ngo arafise diplome muri bibe kanaka kandi mu mutwe atafise ubumenyi bukwiye, bakaza kwishiramo ngo bazokora ubuzi bukomeye, bakiyumvira ngo buriya barabukengereye nubwo bukomeye atabwo bashobora kujana. Ubugira kabiri, turi mu gihe leta yonyene idashobora guha akazi mu bice bimwe bimwe usanga abantu bakeneye, abarimu bakenewe leta nishobora kubaha akazi bose. Muri bishi abo leta yonyene ikeneye kugira izo service mbere neza leta nishobora kubaha akazi. Ico si kibazo. Ikigira gatatu, uravye secteur privé aya mashira hamwe atanguzi makuru akomakomeye wanangana gute mu Burundi ayo mahinguriro ubona ari turavuga ko akazi kariho karagwira mu gihugu iyo bitanzana amahinguriro igihugu ayo mashira hamwe akomakomeye atagwira ngo yabone ntabuza ariko buratanga ugacuraba n'ama ONG usanga yarabura ajya nayo mu bantu batanga akazi bwaharataje hari ayugaye kubera inzitizi kuyagora kugira iki waja mu ico tukitamo miliye birare ruguru hagati mu gihugu. Uwo mwuga abantu bose cyangwa babo barafise ngo wo guhenda abantu bisango n'uburinyi n'ubwo mugabo ugiye matongo n'ibiki ruguru honyene benshi nimba rukurima cyangwa guteragira ni hese batarenze indwi zibiri gukora ico kintu mu kurindira uwo mwimbu utazi ngene uzozungana. None abo bantu bariko barakora ikiruhuko leta nitubarire
naho biruko umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye we yaheruka kuvuga ko mu Burundi atabushomeri buharangwa kandi ko kwiga amashure atakindi bizana atari ingorane. Kubijanye n'ubutunzi rero iduzwa ry'ibiciro mu Burundi rigeze ku rugero igihugu kitari bwigere gishikako mu myaka 25 iheze. Ibicishije ku rubuga ngurukana bumenyi rwayo ibanki nkuru y'igihugu yamenyesheje kuri uyu wa kabiri ko iduzwa ry'ibiciro rigeze ku bice 28.6 kwijana. Abahinga mu by'ubutunzi bakavuga ko bafite amakenga ko uyu mwaka turimwo ushobora kurangira ivyo biharuro bigeze ku rugero ruteye ubwoba cane. Ni nkuru tubaza Josiane Muzaneza. Kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1997 aho ingaruka z'ibihano bijanye na ambargo zari zibangamiye Burundi, ico gihugu nticari bwasubire gushika ku rugero rw'iduga ry'ibiciro nk'ubwo ruriko muri kino gihe. Nk'uko tubisanga ku rubuga rwa Twitter rwayo, ibanki nkuru ya Republika yerekanye kuri uyu wa kabiri ko iduga ry'ibiciro rigeze kuri 28.6 kwijana. Umuntu agereranije ibiciro ibidandazwa vyariko mu kwezi kwa nzero 2022 hamwe n'ibiciro vyo muri nzero uyu mwaka. Nk'uko ibanki nkuru y'igihugu ibandanye bimenyesha yisunze ibiharuro vy'ikigo kijejwe gukora amatohoza ku bijanye n'ubutunzi ISEBU cahavuye gihindura izina kikitwa INSBU. Iryo duga ry'ibiciro ryaribonekeje cane haba ku bifungurwa eka mbere no ku bindi bidandazwa bikoreshwa mu buzima busanzwe atari biribwa. Ku bijanye n'ibiribwa aho ico kibazo cagaragaye cane, ibiciro vyaduze cane cane ku bifungurwa vyankenerwa nk'ibiharage, ibigori, umuceri, ifu y'imyumbati, amafi hamwe no ku mavuta yo guteka atari amamesa. Ku bijanye n'ibindi bidandazwa bitari vyo kurya, ibiciro ngo vyaduze hanini ku gitoro n'ibindi bikoreshwa nkaco, vyongera biduga mu bijanye n'uburaro tutibagiye amazi n'umuyaga nkuba. Kubwo abahinga baganiriye na RPA, ico kibazo c'iduga ry'ibiciro ku rugero rudasanzwe rifitaniye isano rinini nuko baheze imyaka ifaranga ry'u Burundi riguma rita agaciro. Ibiciro vy'igitoro vyaduze ku isoko mpuzamakungu, amafaranga yo kwiyunguruza abandanya mu murengera, hamwe rero nuko umwimbu w'ibiterwa mbumbarugo wagiye uragabanuka. Kubw'ivyo abo bashakashatsi bamenyesha ko batewe umutima uhagaze nuko iryo duga ry'ibiciro vy'ibidandazwa nka vyose byari bimaze imyaka 25 bitibonekeza mu Burundi rishobora kubandanya gushika ku rugero ruteye ubwoba gusumba. Kukaba nkako abo bahinga bategekanya ko mu gihe izo ngorane zatumye Burundi bugera aho bugeze n'intambara iri kibera mu gihugu ca Ukraine vyo bandanya, urugero rw'iduga ry'ibiciro rishobora kugera kuri 70 kwijana mu mpera z'uyu mwaka wa 2023. Tugukengurukire Josiane Muzaneza. Aya makuru murashobora kuyakurikira ku rubuga ngurukana bumenyi rwa Facebook na YouTube z'iradio RPA ijwi ry'abanyagihugu. Inyuma y'akaruhuko gato amakuru twabateguriye arabandanya. RPA Abantu biyunguruza n'imodoka co kimwe n'abakora akazi ko kunguruza abantu mu gisagara ca Bujumbura baridoga bavuga ko amabarabara menshi asigaye yuzuyemwo ibinogo. Bavuga kandi ko kenshi hama habaye amasanganya bivuye kuri ayo mabarabara mabi. Mbere ngo hari abakora akazi ko kunguruza abantu baca bakora bahomba kubera imodoka zabo zama muri garage. Iyi nkuru tuyibaze Dani Claire iratwumva. Abo banyagihugu bo mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura bavuga ko amabarabara menshi yo mu gisagara ca Bujumbura ari binogo gusa. Mbere hamwe wo kwibaza ko atakaburimbo yahigeze. Nk'uko isoko ryacu ribimenyesha ngo hari amabarabara usanga ateye isoni. Isoko ryacu rinatanga karorero ku mabarabara ageze aho umwansi ashaka. Iryo soko rivuga ko imvura iguyeho vyunyuka. Amabarabara no kurateye ikigongo ibarabara winda muri Mutangano rero rugura twemite nk'ubwe kuri iyo ibarabara ucimbere ambasade y'abanyamerika bita Bengizatazini, ibarabara rija mu Kinindo, ibarabara fata ugiye mu Kanyosha no kuri n'amabarabara ateye ubwoba. Naho tubona nk'ibarabara ryo ku Mutakura nyene bariko bameze nk'abayesuka mw'ivu naho kw'imvura niyagwa ribarabara ryose rihera. Iryo soko rivuga ngo kubera ayo mabarabara ari mabi, imodoka zihononekarira bigatuma banye n'imiduga bama mu magaraje. Akavuga yuko hari abakora bahomba cane cane abunguruza abantu. Imodoka zirapfa ivyuma vy'amatransmission zatoka amapine kumena hamwe igituma amakartere basanga gutarasesa imodoka gumya imote. Kenshi rero ikintu gikomeye gikunda kuba nuko usanga muba bawukwetera ibinogo canke ibinogo ntibirihono ugasanga uragonze mugenzi wawe inyuma canke ku ruhande, ni ukuvuga imiduga irameneka amatara ikononekara igasaba kumiduga mu magaraje. Harya amabarabara rero niyo yishe ahanini imiduga n'ituma imiduga mu Burundi itaramba.
abo bagendesha imiduga bagasaba leta kuraba ingene yosanura ayo mabarabara ngo kuko igisagara ca Bujumbura cakira ingenzi nyinshi zivuye hirya no hino kw'isi. Danite biratwumva urakenuye. Hagati aho ibarabara ry'igihugu nimero 5 kuva kuri uyu wa gatatu ririko rirasubirwamwo mu bice vya Nyamitanga muri komine Buganda iri mu ntara ya Cibitoke. Muri ico gice ibarabara rikaba ryari risigaye rihita nabi kubera amazi menshi y'imvura. Ico gikorwa abanyagihugu baragishima ariko bakabona ko ari vy'ubusa mu gihe hatoba hakozwe imifurege ikwiye ikikije iryo barabara. Emile Nibasumba adushikane mu ntara ya Cibitoke. Kuri uwa gatatu niho ibimashini bisanzwe bikora amabarabara vyazinduka biza gusibura ibarabara ryo ku mutumba Nyamitanga muri komine Buganda. Ivyo rero bibaye inyuma y'igihe kitari gito abanyagihugu baho bari mu myidogo itewe nuko buri gihe uko imvura iguye iryo barabara ryabo ryaca risiba ntirihite. Nyamitanga ahandi twahora dusemerera kubera ko imvura iguye hatarengana. Aho rero haje n'uze mashini irika kuri ivyondo vyari mw'ibarabara mw'ikaburimbi. Basi imashini nanabonye ereka imashini y'umuntu benshi yo muri Buseko. Yego bashumba yuko vyo gushima ishirategeko rikubise agashi. Yego kabisa. Ariko rero naho abo banyagihugu bashima ico gikorwa, ku rundi ruhande bavuga ko hadaciwe imifurege miremire izoziramanukana amazi na cane cane mu gihe c'imvura ico gikorwa kizoba kibaye impfa gusa. Basha mugabo naho n'ubwo vyakozwe batinze basha makanizo bakabonesheje nta kizogenda. Hanyuma bashireho n'intuze y'ibiza barasizeho ibiza kugira ngo ziramanukana amazi yashaka hose n'imizero kwesha. Bariko bakorera ubusa nyene. Tubibutse ko hari haciye ukwezi kurenga hari ingorane ijanye no guca muri iryo barabara haba kubagendesha imiduga, amapikipiki, amakinga cyo kimwe n'abahaca n'amaguru kubera ko imvura iguye iryo barabara ryaca ryuzura ivyondo. Emile Nibasumba tugukengurukire. Inyuma y'akaruko gato duhereze aya makuru ku kiganiro ako hambere. Erupeya. Uyu ni wa mwanya wahariwe ikiganiro ako hambere musanzwe mukwirikira ku misi yose ya kane. Uyu munsi tubabwira ibijanye n'imvyino zavyinwa mu rubanza rwo gutwikurura aho hambere. Umutumire wacu aratubwira insiguro vyari bifise aho hambere hahise hamwe n'itandukaniro riri hagati y'uwo muco w'aho hambere nuko ukogwa kino gihe. Ikiganiro ako hambere mugishikizwa na Ines Gakiza. Ikiganiro ca kahise amayagwa n'imihigo n'imigenzo y'ikirundi. Ako hambere mugishikirizwa n'abamenyeshamakuru ba RPA y'imisi yose ya kane. Ndabaramukije inshuti bakunzi b'ibiganiro bica kuri radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na cane cane ikiganira ko hambere. Kuri uwa kane igenekerezo rya 16 ruhuhuma umwaka wa 2023 tuza kuganira ku bijanye n'imvyino zavyinwa mu rubanza rwo gutwikurura. Mbega izo mvyino zavugwa mwiki? Ubutumwa bwaba bubwirwa bande? Mbega uwo muco wo kuvyinira abageni uracakogwa? Ivyo ni bimwe mu bibazo tuza guciga nino muri kino kiganiro dufashijwe n'umutumire wacu Hatangimana Jeremy umenyesha makuru radio Igicaniro akorera na cane cane mu gisata c'imico n'akaranga. Kuri mikro muri kumwe na Ines Gakiza kaze. Ndasubiye kubaramutsa. Kuva na kera narindi abarundi baragira imanza zitandukanye harimo n'ubw'ubugeni. Mu mico y'abarundi rero inyuma y'ubugeni hari urundi rubanza rukurikira rwo gutwikurura. Nakaryo
k'umuryango inshuti n'abagenzi bagaruka kuraba uko abageni bamerewe. Ivyo byashobora kuba bukeye haraye habaye ubugeni canke haciye amayinga canke amezi yavana nuko imiryango imwe imwe ibishaka. Muri urwo rubanza haravyinwa imbyino arizo bita imbyino zo gutwikurura. Umutumire wacu Hatangimana Jeremy aratubwira ico izo mbyino zaba zivugwamwo muri urwo rubanza rwo gutwikurura aho hambere, ngo zari na cane cane impanuro ku bagize ubugeni zizobafasha muri ubwo buzima bwabo bushasha. Imbyino zo gutwikurura zavugwamwo ahanininya impanuro zahabwa abagize ubugeni. Ndavuga cyane cyane abageni bonyene bagaruka kuko uwo mwigeme canke uyo musore agiye kubana, bakagaruka gutandukanya ikiringo yararimwo c'ubusore n'ic'ubukumi, bagatandukanya umuryango yararimwo n'umuryango agiyemwo, nuko iyo miryango uko ari ibiri abwirizwa kuyifatamwo kuri umwe cyangwa ku yundi. Hanyuma bakagaruka ku bikorwa umwe n'uwundi agiye kuzezwa, kumva atahora akora, nimba iwabo yabyina, nimba iwabo yari afise abakozi, nimba iwabo yarageze uno munsi akamenya yuko ari we agiye kuramuzwa urugo canke ari we agiye kuba umutwe w'urugo. Ibyo rero nibyo baheza bakaririmba, bakamwibutsa ibiringo yabayemwo na bagenzi biwe, bakamwibutsa udukorwa yahora akora, kumbe twahora tworoshe kandi agiye gukora ibikomeye. Ikindi kiringo cyaba ari cyo kubahezagira, kubifuriza imigisha. Ubwo butumwa nibwo naho nyene bwaca ahanini mu mbyino, icyaza kongera ko byaba ari ijambo ry'abavyeyi n'ahandi byinshi bivugwa byaca muri izo mbyino kandi byarabagirira akamaro. Nibyo novuga bikuru bikuru byavugwamwo, ugasanga kumbure umugeni cyangwa yaba umuhungu cyangwa umukobwa birabafashije mu buzima bagiye gutangura. Izo mbyino kandi ngo zaba zirimwo n'ubutumwa ku muryango wakiriye umugeni. Umutumire wacu aratubwira bumwe mu butumwa bwatangwa. Barabubaha cyane ku buryo bamuba kibura umuryango, bakababwira bati umwana yakuze gutya, yarabayeho gutya, namwe muze mufate gutya. Umwana yari muzira nkoni, namwe nimuze mu murindi nkoni, nimuze muryo ugwara. Araba nka yanzi bavuga ngo numukubita ikofe na mayiwe, umwana suwi wawe na mwayiwe, umwana nuwisange na mayiwe, umusangiye n'Imana na mayiwe, sangiye n'umuryango na mayiwe, uwo muburo mubonye na mayiwe, musaza wazoza na mayiwe, ati ndangira mushikanje na mayiwe, uzomukura hehe na mayiwe. Urumva yuko n'amajambo ariko basa nabegereza cyane cyane kuri bavukanye n'umuhungu, kuri bashikiwe, ku bavyeyi nabo bahandi uzokumva bavuga cambuye we cambura murera, cambuye we cambura murera. Bavuga ati cambu no kuvuga ba mwana urani wewe cambu uzonderera umwana umurere neza, umurere umushire mu bandi, kudurera umwana warufata abana bawe nawe abariko uzomufata. Ayo n'amajambo bakoresha cyane cyane bariko barakibura umuryango. Hari naho usanga bararirimba berekana uko bimbura, uko barima, uko uraza kuma naho nagendeye nara ndagenze, naho nagendeye ntorara ndarigenda. Urumva yuko baba bariko baravuga aho hantu uko hameze. Indirimbo ngizo rero nizo baba bariko barakoresha. Hari gihe banavuga ko mengo bariko baratukana, ariko namba na gatonya baba bariko baravuga ukuri gushobora gushikira uyo muntu cyangwa ushobora gushikira uwo muryango. Ugutanga ubutumwa biciye mu ndirimbo. Hatangimana Jeremy avuga ko ari ubuhinga abarundi bakoresha kugira ubwo butumwa bashaka gutanga bushike ku mutima w'ababubwirwa. Umutumire wacu ati ni naco gituma abageni usanga bageraho barira.
imbyino rero zari zifite akamaro kanini kuko kuva aho hambere abarundi bari bazi yuko kubyina gutita guca imigani n'ibindi bwari uburyo abarundi bari bafise bwo gutanga ubutumwa rero zari zifite akamaro kanini kuko zagaruka novuga ku kahise k'umuntu zikagaruka ku mubano abanye n'umuntu zikagaruka kuko ku butumwa bashaka kumuha bikagaruka kumuha imihezagiro zikagaruka kwerekana ico bamwifuriza muri kazoza rero no kuvuga yuko muri Makenya zari zifite akamaro kanini ko gutanga ubutumwa butandukanye mu gihe novuga c'imcurumagwa urucanke ruriya abarundi barabyina kandi bakagerageza gutanga ubutumwa muri izo ndirimbo no kuvuga yuko muri izo byino rero hacamwo ubutumwa butandukanye abarundi rero bari bazi ubuhinga bari bafite ubwo buhinga bwo kubyina bagashobora kubyina mu buryo bashobora gutanga ubutumwa butandukanye bacishije mu akamaro rero kazo k'izo mbyino nako gutanga ubutumwa kandi ubwa butumwa bushikira umutima kuko iyo umuntu akuririmbiye bigutera gusharigwa bikagutera bigumbagumba bigatuma bigushika ku mutima gusumba uko umuntu yo kuganiriza bisanzwe ariko iyo umuntu ariko arakuririmbira ubona yuko yagize ubuhinga busanzwe bundi butuma ubutumwa ariko araguha bugushikira neza gusumbaho iyo kuganira cyane akakubwira mu bundi buryo cyane akabicapa uburyo bwarateye imbere bwo gutanga ubutumwa ariko umuntu akuririmbiye bikora ku mutima ari haje uzobona nk'umufaso ni cyangwa umigeme ukabona yarize yabogoje kubera iki bamukoze ku mutima bacishije ubutumwa aho bwabwiruza guca bukamushikira namenye kuri umugabo wange guhonga amenye kuri nera namenye kuri umugabo. Mbega ni bande bavyinira abageni aho hambere hahise? Abavyinira abageni baba ari abo mu muryango w'umugeni ngo iyo bishitse naho mu muryango bakabura ubuzi kuvyina. Umutumire wacu avuga ko haca havyina abantu bava ku mutumba umwe n'umugeni ngo kuko bashobora kuvyina ibyo bazi ku bageni bitandukanye na kino gihe. Ntokubwira yuko ntibyashika kenshi kubera abarundi bari basanzwe ari abantu guterama rero mu Kirundi ntibyari ibintu biba ku munsi umwe gusa abantu bari bazi kubyina bari uburyo bwo gutakana uburyo bwo kwitana amazina uburyo bwo gukezanya ibi rero wari umuco byari mu miryango hose ariko naho bitoba bibaye uko akaba ari nk'abantu b'imbonyi haba hariho babigeme bakuranye bajanye gusenya bajanye kuvoma abaryango bahagufinya haba harimwo abantu b'inkoro bazi kubyina bashobora kumubyina bashobora kumujana kuko n'ubundi erega ku bugeni kujana umugeni gushingira umugeni cyangwa kuja gutwikurura abantu barajana n'abantu bo mu kibano b'inkoro umusozi wose burya wabuvise abantu bazi kuririmba bazi kwivuga amazina abo rero baragenda bakarimba barabana ariko bakuranye niyo bari umuntu ukwihari ukamuva amafaranga twamubwira ngo azi kubyina atanazi n'izina ry'umugeni urumva ugasanga ruzi biruvanza akadendereza urubanza barutegura baratumye baje gushingira bakabatororokanya abatwara inzoga baja kubyina abatwara ibiseke bajya abantu bose rero babara abantu bo ku musozi hagufinya ni waje kurondera abantu hirya barabara abantu hagufinya bazinanye rero ntibyakunda gushika ariko iyo bishitse umuti wabaruwo babara abantu bamuzi bazi naho hanagiye ahariho bahazi bahagendeye kuko ntibabara abantu bakure na kure gose ku buryo bataba bazi amakuru yaho hantu ugasanga rero bavyina ibyo bazi. RP turumvise insiguro n'intumbero y'umugigwa wo kubyinira abageni batwikururwa aho hambere hahise. Umugigwa n'uyu munsi ugikorwa ariko ngo wagiye urahindura ishusho. Aha umutumire aratubwira itandukaniro riri hagati yo kubyina kwa kera no kwa kino gihe. Itandukaniro nini cyane ubwa mbere ni imbyino zivurwa mu kibanza kitari cyo
usanga imbyino zo kujana ubugeni arizo zavugirwa mu gutwikurura canke imbyino bavyina kera bahamba ubukumi wakasanga nizo zije kubyinwa mu gutwikurura ugasanga ugiye kuzumviriza uko zivugwa ni urudubi ruvanze akadenderezo niko no bivuga muri makenya. Icya kabiri abazivyina ubu rero abazivyina ntaho basana na wa mugeni cyangwa wa musoragiza ubugeni n'abantu baba baje uko kugira ngo nyene baheze wa byabwirizo nariko ndavuga ariko bataje gutwikurura koko. Ubyo rero ya migenderanire novuga yagomba kuba hagati y'umugeni n'uri karamuririmbira nta yikihari, bigatuma rero za mbyino naho zoba zifise amajambo meza yega abahinga bubafise n'amajambo meza ni washaka naho zogira amajambo meza aryoshe naheza ngo kore ku mutima wa mugeni gutyo ugasanga ibintu biteye bisubira inyuma ataco bimaze naho byari kuba bikimaze. Hari ibindi rero usanga uno munsi abantu ugasanga araje arabyinye ariko arabyina ibintu umugeni we nyene agatwenga afite muri makenya ugiye kuraba usanga ari gutwenza abantu novuga gusumba gutanga bwa butumwa. Harimo gutwenza abantu bagatwenga bikagenda uko ariko gutanga ubutumwa nk'uko byagenda aho hambere ntibiboneka uyu munsi ku buryo usanga umugi wo gutwikurura warasubiye inyuma. Rero imbyino rero novuga mu mudiho mu majambo ni meza ariko ugiye kuziraba abazivuga icyo zivuga igihe zivurwamwo ivyo rero byose byarateye agaciro byasubiye inyuma. Hambavu yuko kwitiranya indirimbo zivyinwa, Jeremy Hatangimana anegura kandi ko uyu munsi umugigwa wo gutwikurura wanataye insiguro aravye ukukogwa na bamwe bamwe. Yego niko uwo muco wo bandunyo gukogwa gusa nuko ikigaragara uno munsi nitwovuga yuko dutwikurura kuko iyo abatwari gutwikurura nka kera byobaye byiza ariko nimba biba uko biri uno munsi nibaza yuko kuri jewe nta kamaro kuko abantu bokwirirwa barahogoza babyina basubira kuko ntibiri mu muco na gatonya ibiba uno munsi novuga ko ari guheza ibwirizwa nayo ahandi iyaba koko kwaba ari gutwikura kumwe kwaho hambere imbyino zari kuba zikenewe gutanga ubutumwa byari kuba bikenewe guhanura byari kuba bikenewe haba mu gihe cyo gutwikurura haba mu gihe cyo guhamba ubukumi n'umusore haba mu gihe cy'ubukwe nyezina hose imbyino zari zikenewe ariko ari ibi tubona uno munsi nibaza yuko twari dukwiye ahubwo kugaruka ku muco wo gutwikurura tugatwikirura uwatwitse ntidutwikurure utarashika mu rugo kuko kera nta watwikurura umuntu atarashika mu rugo ntibyabaho kuko ntiyabaramenya mbega yaba yabwiye abiwabo ko yabonye iki habaye iki byagenze gute. Rero mu gihe bikimeze uko no munsi yego niko ababyina bovyina mugabo boshobora kubyina izindi byino zo kwinezereza ariko ibyo gutwikurura mbona kuri jewe atabikiba misi kuri jewe nta bikiba mu muco biraba kwisanamu biraba ku birori ariko mu muco nta bikiba. Mu gusozera umutumire wacu umunyakaranga Hatangimana Jeremy avunira akagore abasanzwe bamenyekanisha umuco n'akaranga kwitwararika gukora ibijanye n'akaranga kugira ntikagenda kagirire. Yaba ama club culturel bakumva bakagerageza bakatondeka indirimbo zikenewe kuririmbwa mu gutwikurura indirimbo zikenewe gukoreshwa mu bugeni ziravanze aho rero nibaza yuko imigwi ndangakaranga yari ikwiye gukorera cyane cyane kugira ngo bafashe abarundi mu manza zitandukanye niko kagohe novunira cyane cyane imigwi ndangakaranga n'abandi banyakaranga ntavuze rero abari kubibazwa ubwa mbere kuvuga ubushikiranganje bujejwe umuco bujejwe akaranga nibwo bwari bukwiye ahubwo gufata iya mbere bukagerageza gufasha aba bahinga ndangakaranga kandi baririmba neza ndabashima gose ariko iyo ngeze ngaho oye birancanga gatonya ubona abahinga ndangakaranga hari ikibura cyane muri bo bigatuma kwa gutwikurura
twatanguye guta intumbero kuri bene urubanza barukoze ku musunikano hanyuma rugaca rujya no kuba abanyakaranga nabo barukoze kutariko nyene ubwo uzanga koko urugiye gutakaza intumbero burundu imana ibaca imbere ibaroza ikibondo natwe tuzohashika n'umuryango bakomera amashyi akantu ka nyuma ikuriza abo bageni amazigiti nk'aho mama urambe nka Mandela. inshuti namwe bakunzi ba RPA murahejeje kumva ibitari bike ku bijanye n'umugigwa wo kubyinira abageni mu rubanza rwo gutwikurura. Mwumvise ko kubyina mu rubanza rwo gutwikurura byaba birimwo ubutumwa bugenewe cane cane abageni. Mwanumvise kandi ko uwo mugigwa ngirakamaro wateye utituka n'icokogwa kugira usubirane akanovera kawo. Ningaha rero duciye tusozerera ikiganira ko hambere cyo kuri no wa 16 ruhuhuma umwaka w'2023. Shimire cane umutumire wacu Hatangimana Jeremy, umenyesha makuru wa radio Igicaniro akorera mu gisata c'imico n'akaranga. Shimire namwe mwese mwaduteze yombi. Inesi Gakiza nariko ndabashikiriza kino kiganiro nkaba ndabikebanuye ndabipfuriza kugira amahoro y'Imana murangwe n'iteka nitekane ahiwanyu naho ubutaha. Cyari ikiganiro ako hambere imigenzo amayago n'imihigo yabo hambere tubiragabana ako hambere Urakoze Ines Gakiza. Nino ngaha duciye duhereza amakuru mu Kirundi twabateguriye yo kuri uyu wa kane igenekerezo rya 16 ruhuma umwaka w'2023. Shimire cyane bagenzanje b'uruganda rwa RPA bamfashije gutorokanya amakuru ntibagiye abamfashije mu buhinga bw'ivyuma. Mwebwe mwese twari duteramanye ndabakengurukiye. Marie-Ange Irakoze nije nariko ndayabashikiriza ndabikebanuye. Imana ibandanye irinda Burundi n'abarundi n'agahwanya.